Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ryo mu 2018 ryaje riha sentare icungera amatungo ya leta umurimo mushasha wo guca imanza zerekeye ikoreshwa ry'amafaranga mu bisata vya leta. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro y'ibwirizwa rishinga sentare icungera amatungo ya leta n'ibikurikizwa nayo, ingene itunganijwe n'ingene ikora, ryizwe rikongera rikemezwa n'inama nshingamateka, mu gihe mbere iyo sentare yunganira inama nshingamateka na nkenguzamateka mu bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta. N'ivyo nyene turabishikako muri kino kiganiro. Turagaruka kandi ku birori vyaranze umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi mu ntara ya Buhumuza, aho vyari vyatewe iteka na nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, ashigikiwe na biro yiwe. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Wa kane igenekerezo rya ndwi Rusama uyu mwaka wa 2026 inama nshingamateka yarakoranye, aho yari iramutse yiga integuro y'ibwirizwa rishinga sentare icungera amatungo ya leta n'ibikurikizwa muri yo, ingene itunganijwe n'ingene ikora. Umushikiranganje w'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira Alfred Nahigejeje niwe yari yarungitswe na leta gusigurira abaserukira bene gihugu ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu mvo n'imvano yashikirije ko ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ryo muri 2018 ryaje riha sentare icungera amatungo ya leta umurimo mushasha wo guca imanza zerekeye ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Gutyo rero iyo sentare ikaciba sentare icimanza zerekeye amafaranga, juridiction financière mu rurimi rw'igifaransa. Umucamanza w'iyo sentare nawe ntabagikorera ku kiringo kanaka, acaba umucamanza w'imanza zerekeye amafaranga, nk'uko mu zindi sentare hari umucamanza w'imanza z'ivyaha, w'imanza z'amatati, w'imanza z'ubudandaji n'izindi. Ikindi nuko iyo nteguro y'ibwirizwa ije gutuma ibikorwa vy'iyo sentare biroranishwa n'ivyisungwa ku rwego mpuzamakungu. Iyo nteguro y'ibwirizwa iradondagura amakosa ajanye n'itunganywa ry'ikigega ashobora guhanwa n'iyo sentare, harashingwa n'amahadabu yotangwa, bishitse naho ayo makosa agafatwa nk'ivyaha, sentare mpanavyaha nizo zica zibifata mu minwe. Hakazoshingwa kandi ibiro vy'umunyamabanga mukuru ajejwe kunganira umukuru w'iyo sentare mu kurongora ibisata vy'intwaro n'amafaranga hamwe n'iyandikiro ry'imanza. Mu gihe sentare icungera amatungo ya leta yunganira inama nshingamateka na nkenguzamateka mu bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, ikibazo cagumye kigaruka kijanye nuko ibikorwa vyayo bitogongana n'ivy'igisata ca leta cyo kugenzura, kimwe bita Inspection Générale de l'État. Mbega ko bavuga muri article ya mbere ko iyi institution ya Cour des comptes ariyo ya mbere mu bijanye no kuraba ubutunzi bwa leta, vyoba bifise source muri constitution hari ahantu vyanditse, kuko turazi na Inspection Générale de l'État nabo muhuye bakubwira yuko bafise ububasha budasanzwe mu bijanye no kuraba ubutunzi bwa leta. Mbega bica bitandukana gute? Baja hejuru ni bande? Vyanditse muri constitution, nico nashaka ko ministre ajejwe ubutungane antomorera, kuko ni ikibazo cyo kumenya ku gihugu Cour des comptes yitiki ku gihugu ica yitiki par rapport na Inspection Générale de l'État yitiki, muko arabivuze ati none urwego ruje hejuru y'izindi nuruhe.
aho umushikiranganji arasigura ko sentare icungera amatungo ya leta ari yize ubwa mbere kuko ishingwa n'ibwirizwa nayo inspection générale de l'État igashingwa n'itegeko. Hanyuma juridiquement parla ikintu gifise source mu ibwirizwa nshingiro kera rwame n'ikindi kintu cabayeho kubera decret nibwira yuko mu byukuri atacobuza yuko twemeza yuko la Cour des comptes ariyo yoza hejuru ya inspection générale de l'État. Ikindi abashinga amateka babajije umushikiranganji kijanye naho sentare icungera amatungo ya leta ikukira. Ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi les pouvoirs sont séparés. Hariho l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Cour des comptes iri mu ruhande. Cour des comptes c'est mission y'ivyikora na cyane bijya yahawe na constitution muri article 192. Donc la Cour des comptes ntabwo yappartena au judiciaire, au législatif ou au pouvoir exécutif, gusa yassista ro parlement muri iyo mission yuko uburyo bwose butegerezwa gukurikiranwa hanyuma bikabandanya bigenda neza kuba barabuhawe surtout les comptables publics kugira ngo bumve yuko uburyo bw'ama institution atandukanye butegerezwa gukoreshwa neza. Bamaze kurica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi w'amaho ujejwe ibijanye n'ubutungane wari wagize kubwibanze, abashinga amateka baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Nkuko twari twabibashikirije, sentare yubahiriza amatungo ya leta yunganira inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu kugenzura ibikorwa vya leta. Ivyegeranyo vy'igenzura iyo sentare iba yakoreye mu bisata bitandukanye vya leta iraheza ikabitanga mu nama nshinga amateka, nayo igatumako abashikiranganje vyega kugira baze gutanga umuco kubiba biri muri ivyo vyegeranyo. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 Rusama uyu mwaka wa 2026 inama nshinga amateka yarakoranye aho yari iramutse ishikirizwa ivyegeranyo bibiri vy'isuzumwa sentare yubahiriza amatungo ya leta yakoze ku bitaro vya leta bibiri arivyo Clinique Prince Louis Rwagasore hamwe n'ibitaro vyo mu Cankuzo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Fidele Nkezabahizi akaba yari umutumire kugira ace yishura ku bibazo vyunganiwe vy'abashinga amateka bijanye n'ibiri muri ivyo vyegeranyo. Muri rusangi rero ivyo vyegeranyo birerekana utunenge mu itunganywa ry'ivyo bitaro. Nko ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore, igitabo kigenga itunganywa ry'uburongozi n'amafaranga ntikiri ku gihe kuko nico mu mwaka w'2011 ivyo bitaro ntivyigera bishikiriza raporo y'ubutunzi bwavyo sentare igenzura amatungo ya leta. Hariho n'ibisata vyategerezwa kuba biri muri ivyo bitaro ariko bitahari, nayo abakozi ntibakwiye, eka hari n'utunenge twibonekeza mu gutanga matrikire ku bakozi. Mu bitaro vyo mu Cankuzo naho nyene ibitabo vy'amategeko bikoresha ntibiri ku gihe, mu gihe kandi hari amafaranga menshi biheraniwe bitararihwa. Mu bibazo abashinga amateka bagiye barashikiriza, baragarutse ku kungene abanywanyi ba mutuelle de la fonction publique bafatwa iyo bagiye kwivuza, cyane cyane mu kurondera imiti imwe imwe. Nayo kubijanye na vya bigo Abrema na Abrevpa bizoba bijejwe gusuzuma imiti n'ibifungurwa vy'abantu n'ibitungwa, umushikiranganje amenyesha ko ikibanza cyo kubaka aho bizokorera kimaze kuboneka, eka mbere n'amafaranga kenewe yaramaze gutegekanywa. Baragarutse kandi ku kijanye no gutandukanya ibikorwa vya Kamebu na mutuelle de la fonction publique. Ari akantu kajanye n'amarokomanda cyamaze gukorwa nkangahe ku bijanye na Abrevpa, Abrema na
BBN anamusa icyo kintu hari icyo mwotitubwira ko hariho n'ikindi kijanye na mutuelle de la fonction publique cyo kimwe na Kamebu kumbure mu bitubwire kuko ntibiri muri raporo ariko ngora na madefi manini umuryango nimba hari icyo mubizi ko mu bitubwira ko murakoze. Kijanye na complexe de laboratoire de contrôle de qualité des médicaments, des intrants vétérinaires, des intrants du commerce en général. Izoba ikoramo Abrema, Abrepa na BBN. Niki kogwa kiri mu ma priorité du ministère d'ailleurs no muri mise bampaye kizu bwa mbere. Aho no bamenyesha ko uno munsi tugeze kure. Turamaze kuronka identifier aho tuzokubaka iyo nyubakwa exe onafa ariko kandi turamaze gutegekanya twaragetegekanije n'amafaranga yababa miliyari 25 muri budget y'uyu mwaka 2026-2027 kuvuga ko ayo mafaranga arimwo bibaza ko n'umugambi ugitangure kwa cyane uko mushikije nyene iteka n'ivyo hakenewe yuko haba séparation de fonctions mituweli kamenya ivyo ikora Kamebu kamenya ivyo ikora maze ibijanye n'umuti ukamenya niba ari Kamebu igura umuti ntigura umuti umwe ubundi uje kurwana mituweli nkumbure imiti ize irabarizwa hamwe nibaza ko ico kibazo turazana cyo nyene kugishira mu ma priorité mu byo tugiye gukurikirana. Murakoze. Mu gihe abaganga banonosoye b'abarundi usanga baguma bagenda gukorera mu bindi bihugu ugaca usanga abarundi bakoresha uburyo bwinshi mu kuja kwivuza mu bindi bihugu kandi batari babuze abarundi bene wabo babishoboye, umushikiranganje w'amagara y'abantu abona ko icari gikenewe cyane ari ugushinga ibitaro by'akarorero birimo ibikoresho bikenewe byose, ibikoresho bimaze kuboneka abaganga baza gufasha ntibobura. Ibintu byo kwivuza usanga bitwara uburyo butari buke. Ati kuko twebwe turaronka abagwayi bavuye mu Burundi bakaza kwivuza muri Kenya bikabatwara uburyo bwinshi. Turavye neza ingene bariko baravugwa mu Burundi ugasanga dukoresheje ya miti nyene bariko barakoresha mu Burundi muko bavura. Ati mugo ugasanga hakaherere kabaye ahantu hamwe ati bijanye na dosage. Ugasanga dosage yonyine niyo yatumye umuntu akoresha ubwo buryo bwose kugira ngende ari franche. Rero nagomba gusaba nyakwaho mushikiranganje bagerageze bahaforce ibijanye na collaboration en ligne n'amahopito amwe akomakomeye kugira ngo bikunde abantu baze barakoresha uburyo bwinshi baja kwivuza ari franche bashitse bagasanga bavuwe n'imiti bariko barabavuza no mu Burundi. Ico kibazo kiragoye kwishura mugabo kandi novuga nti ubumenyi bw'abavuzi bo mu Burundi n'ubumenyi bw'abavuzi bo muri Kenya novuga ko ari nka bumwe naho bose basumbana nino turafise aba specialiste n'abageneraliste n'andi bari nikimenyamenya turafise n'abaganga ba specialiste dusanga baja kuvura muri ivyo bihugu nyene vya Kenya ugiyeyo canke wari uvuye ngaho kwivuza ngo ugiye muri Kenya ugasanga usanze y'umuganga wo mu Burundi. Urumva rero yuko ikibazo c'ubumenyi cyo twoshira imbere cyane cyane n'uwabivuze nkumbure arafise nyene yabivuze ariko cyane cyane twoshimikira kuki je mbona ahubwo twoshira imbere kuronka ibitaro bikwize plateau technique nk'iyo baza kurondera muri Kenya. Hano mu gihugu turakeneye imbere nibaza ko tuzobishika ko kuronka ibitaro biri equipe au même niveau que bijya bitaro baja kuraba hariya muri Kenya canke ahandi. Nitwa batubuze nkumbura umuganga wa mu specialist azivyo afuma ava muri Kenya mugabazanga kujya hari mu specialist wo mu Burundi ava mu Burundi aja muri Kenya. Ivyo nibaza yuko niho tworonka umuti w'ico kibazo kandi ndibaza ko buke tuzobishikako na kare mu mbona kazoza nitwoshika mu 2060 tukifise ivyo bibazo ifo gutanga guplanifya ama activité ibikorwa bivuga byo dutuma utwo tubazo twose dutorerwa inyishu. Mu gihe ubu hakoreshwa ubuhinga bwa none digitalisation mu gutunganya iby'amafaranga mu bisata byose, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka
yasabye ko hoba umugwi w'abashingamateka uzoja ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore kwirabira aho bigeze kandi ko ibiharuro bitangwa bihuye. Tuze tugende tuverify ikintu kimwe bashingamateka. Iki kintu aba ko ari digitalize. Bazarabe nk'abantu nka batatu ariya muri ijya commission yize ibintu vya Prince Louis Rwagasore bagende muri hôpital Prince Louis Rwagasore baverifie iyi digitalisation batubwira kuko byinshi sivyo, kuko amakosa arimo twabonye lo constat ivyo babonye byateza kuba byaraheze. Kete nimba digitalisation idakora canke nimba ba digitaliser certains services, iyo ni informatisation ntabwo ari digitalisation. Informatisation isanzwe ibyo tuvuga byose nimba ari digitalize, numvise ko n'amahopitalo yavango ni digitalize, hanyuma bagakoresha amabudget y'igihugu ntibatwereke les recettes, mucamwumva kabisa ko ari ikibazo gikomeye cyane. Mu byo inama nshingamateka yasabye umushikiranganji hakaba harimwo gushika ku mavuriro yo hasi kugira yumvirize ibibabakiye. Umushikiranganji akaba yasabye abarongoye ayo mavuriro n'ibitaro ko botunganya inama nyinshi zo kwigira hamwe ibibazo vyibonekeza maze inzego zigakurikizwa uko zigenda zirakurikirana. Mu rugendo Uburundi burimwo ko kuba igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060, indongozi z'igihugu zirabandanya zihimiriza bene gihugu gukura amaboko mu mpuzu mu kugwiza umwimbu kuko vyose bizova mu maboko yacu kandi turi kumwe twese birashoboka. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 Rusama uyu mwaka wa 2026, Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yaragendeye komine ya Matongo aho yasangiye ikiyago n'abagize amakomite y'amashirahamwe koperative Sangwe aherutse gusubirwamwo bari kumwe n'abajejwe intwaro. Bakaba baganiriye ku bijanye n'iterambere, aho Nyeniteka yabasiguriye ko mu kugira dushikire yambona kazoza amashirahamwe koperative afise uruhara rukomeye cyane kuko mwishirahamwe koperative ariho hagwirizwa umwimbu. Ati rero umuntu wese niyandikishe mwishirahamwe koperative Sangwe kuko zugururiwe bose kandi abarundi turonkamwo inyungu rusangi. Arya masosiyete ko cyangwa zasangwe hamwe 89 mwese mukarima nk'ibigori kuko leta yabisavye, nimwiyumvira uwo mwimbu uzovamwo muri komine Matongo. Ni murima nk'ibiraya nimwiyumvira uwo mwimbu uzovamwo kuko ibintu biba bipanze neza. Ni ukuvuga yuko muri planification y'igihugu muri leta administration centrale bazozabwire bati igihugu cy'u Burundi bagiye kuraba intara duhera muri komine Matongo bakaja no mu zindi komine bakaja mu ntara ya Butanyerera, ati hazova mu mwimbu w'ibigori unganuku turimira hamwe bamwe bose bari miwabo turimi kibiri. Sibyo none muze murabe mu mwanya mutoyi ingene umwimbu wiyongera mu gihugu. Igihugu gitezwe imbere niki n'amasosiyete koperative yaco na zasangwe zaco, kuko mwumvise yuko hariya muri sosiyete ariho hagwirizwa umwimbu w'igihugu nta handi hantu. Aha muri sosiyete koperative nimukora neza muzimbura mugwiza umwimbu muronke inyungu yanyu na leta muyifashe. Igisigaye tuje hamwe, ibintu by'imiga tuje hamwe, ingufu tuzishire hamwe, byose hamwe twese hamwe birashoboka.
ni hariya muri societe cooperative. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yarerekanye ko mu gihe umwimbu ubaye mwinshi ubutunzi bwa komine n'ubw'igihugu buduga ndetse n'ubuzima bw'imiryango bukisununura ikagira amagara meza eka n'abanyeshure bakiga neza. Muri ico kiyago abari baje baserukira ikigo kijejwe gukurikirana amashirahamwe koperative mu Burundi ANACOP bariyemeje gufasha amashirahamwe koperative mu buryo bw'ubuhinga no kuyakurikirana kugira ngo ashobore gushika kwihangiro. Nkuko twari twabibamenyesheje mu ntangamarara, reka tugaruke ku birori byaranze umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi wa muhimbazwa ku igenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe. Mu ntara ya Buhumuza ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru byari byatewe iteka na nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ashigikiwe na biro yiwe, abashingamateka hamwe n'abakozi bo mu nama nshingamateka. Ibirori bikaba byabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru cyo ku mugwa mukuru w'intara. Defile iteye igomwe y'abakozi barangurira imirimo mu bisata bitandukanye byaba ivya leta n'ivy'abikorera utwabo niyo yatanguye ivyo birori, aho bagenda barerekana ivyo bishimira barangura mu kazi kabo ka misi yose. Uno munsi turamuze turabira hamwe mbega turiko turakora iki twakoze iki mu mwaka uheze kugira ngo uno munsi ntaje rero muri sanze aho n'abakozi bakorera mu Mu majambo yagiye arashikirizwa, abaserukiye amasendika y'abakozi barerekanye ingene ivyankenerwa mu buzima vyagiye biraduga cyane ku masoko, maze basaba ko abakozi bodugirizwa agashahara. Kw'izina hajyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarashikirije ijambo, aho yahamagariye buri mukozi wese nyabuna kugwiza umwimbu, gutyo igihugu gishore hanze kugira ngo n'umushahara ushobore kwisununura. Icyo abakozi bakunda gushira imbere twese turakizi n'agashahara kabo, kandi birumvikana kuko umukozi aberwa n'impembo. Ari icyo mwoba muramenya, umukozi ahembwa mu byo yakoze, mu byo yimbuye hakurikije amategeko y'akazi. Umushahara uva ku mwimbu uba wabonetse. Kubona rero agashahara kanyu katakijanye n'ubuzima bw'uno munsi, kuko ibintu byose byazimvye, nta kinyegezwa kirimwo, nuko umwimbu ari muke, dushora bike tukaronka amafaranga make. Aha inyinshi y'ikibazo iraturaba twese, ni ukugwiza umwimbu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu, dushore mu mahanga, twinjize amafaranga mvamakungu. Ikibazo cy'ubuzima buzimvye tuzoba tukivugutiye umuti uzodufasha kuvura iyo ndwara. Nyeniteka yarongeye kandi ati, twese nitwiyemeze kuba abaremyi b'akazi, aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu atera kamo Murundi wese kurema akazi biciye mu gukoresha impano yiwe mu kuyivyaza umusaruro.
umukuru w'igihugu arahamagariye abarundi bose abize n'abatize kutaguma barindiriye akazi bahabwa na leta canke n'abandi bantu. Nyabuna umwe wese nareme itunga mu gushinga akazi. Umwe wese akoresheje impano n'ubumenyi vyiwe mu gisata ashoboye, haba mu burimyi, mu gutanguza imigambi mito mito, mu kurema ibikorwa mvabwenge n'ibindi. Impano z'abantu ni nyinshi. Ubona uzi gukina neza umupira, binonosore bigushikane kure aho widandaza wewe nyene. Uzi kwiruka, bikore ubigira umwuga. Uzi gucura canke kujisha, bikore neza uronka bakugurira benshi. Twese twiyemeze kuba abaremyi b'akazi kugira twongereze umurindi w'imbona kazoza. Nk'uko Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yabandanije abishikiriza, Nyenecubahiro umukuru w'igihugu arahumuriza kandi abakozi kw'igikorwa cyo gukuraho ubusumbasumbane ku mishahara kiriko kirasozerwa, nayo ku kijanye n'impamba yemerewe abakukuruke amategeko mperekeza yarahejeje gutosorwa. Ati naho batazoshoka baronka ayangana n'umushahara baronka imbere yo gukukuruka, bazoronka yisununuye hanyuma akazogenda ariyongera uko ikigega cy'igihugu kizogenda kirabomboka. Muri ivyo birori abakozi bariginanye biciye mu ntambo ndangakaranga, aha umugwi ndangakaranga imberamico w'inama nshingamateka ukaba warerekanye ubuhinga bwawo mu guteramisha abanyabuhumuza. Bari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagishyigikiye